hamaze iminsi havugwa ubugizi bwa nabi butandukanye bivugwa ko bukorwa n'urwaruka rutandukanye. Aho rero umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano umushingantahe Pierre Nkurikiye yahavuye atanga ikiganiro ku bamenyeshamakuru, aho yaciye ku mayange kuri bimwe bimwe vyakozwe n'urwo rwaruka, mbere akaba yanavuze urwarigo. Reka tumukurikire. Komine ya mbere ni komine ya Kiremba, aho ku musozi Gatwaro itariki 10 z'ukwezi k'umunani mu 2019 nk'igihe cy'isaha 1:30 urwaruka bivugwa yuko ruri mu mbonerakure rwakubise rurakomeretsa urundi rwaruka, abandi bantu batanu bo mu rundi rwaruka bivugwa yuko bari mu mugambwe CNL. Bamaze kubakomeretsa rero amatohoza yaciye akorwa n'igipolisi, hanyuma hakaba hariho urwaruka imbonerakure zishika kuri 3 zafashwe zirakorerwa amadosiye ku bijanye n'ico caha cyo gukubita bagenzi babo batanu bo muri CNL. Ariko rero bamaze kubakubita nabo nyene burya barihoye ku buryo mwijoro ry'uwo munsi nyene bace bagenda ku wundi mutumba witwa Ruyumpu, abona bo muri CNL, basambura inzu 3 z'imbonerakure, harimwo mbere niyo utwara umugambwe kuri uwo mutumba, bongera baratema n'imirima ibitoki. Muri abo nabo nyene igipolisi cyaciye kibatohoza ko carafashemwo abashika ku 9, no munsi baciye bakorerwa nabo nyene amadosi 9 bo muri bavuga ko bari muri CNL. Ku musozi Nyamarobe ni muri komine nyene Kiremba harabaye inama itemewe n'amategeko, hanyuma igipolisi cyaragiyeyo kirafatwa abantu bashika kuri 5 bari muri iyo nama, harimwo mbere n'umupolisi yirukanywe mu aheruka kwirukanwa mu gipolisi. Yagenda aragomba kubiba abantu abesha ngo ni nyinshubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ngo yakoresha izina ryiwe mu kugomba kubiba abantu. Abo bose barafashwe barashikirijwe ubutungane. Komine gira kabiri niyo yo muri Ngozi niyo komine Nyamurenza, aho vyashitse ku misozi ishika kuri 3, aho ku musozi witwa Shoza umugwi w'urwaruka ruvuga ko ruri muri CNL rwakubise urundi rwaruka ruri muri ya migwi hurikemwe bose jeje umutekano, gwibaza yuko ari imbonerakure zonyene zirimwo, ariko murazi ko ijya migwi isanzwe irimwo bose. Ivyo vyabaye nk'igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Muri abo rero bagiye gukubita abandi 4 muri bo barafashwe, 4 muri abo ba CNL barafashwe bakaba bafungiwe no munsi mu gasho k'Ingozi ku gatumba Kagoma itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Abo umugwi w'abo muri CNL barateye abajejwe intwaro, barakubita mbere n'urongo intwaro ku mutumba, bongera barazibira n'ibarabara. Aho rero 4 muri bo barafashwe bakabona umunsi bafunzwe mu gasho k'Ingozi. Ku mutumba Nyabikenke itariki 31 z'ukwezi kw'indwi, abo muri uwo mugambwe nyene witwa CNL barateye utwara umugambwe CNDD-FDD muhiriwe, baramukubita baramutabagurira ko n'impuzu, bamutegeka ngo nabivemwo ngo nave muri uwo mugambwe yinjire iwabo. Ababikoze 4 muri 4 babikoze barafashwe nabo nyene amatohoza barafungwa, amatohoza araheza arakorwa. Aha rero hari mu karere k'uburaruko. Tugiye rero mu karere k'ubuseruko, mu karere k'ubuseruko vyabaye mu ntara ya Muyinga, mu ntara imwe. Karere k'ubuseruko vyabaye mu ntara imwe ya Muyinga, ku gasozi Rukira ni muri komine Butihinda itariki 21 z'ukwezi kwa 4. Hari akagwi kugwaruka bivuga ko ruri mu mugambwe CNL baje bitwaje ibihiri n'intambi, bakavuga ngo bagira bivune ariko atawa bateye. Niho rero baca bagenda mwibarabara bahura ni pikipiki
yariko ugwaruka babiri, abantu babiri bivuga ko bari mu gwaruka rw'imbonerakure, hanyuma baratera iyo pikipiki barabatembagaza, hanyuma abo nabo baca barivuna, haca bari gushamirana hagati y'iyo migwi ibiri, ku buryo hariho imbonerakure zibiri zakomeretse, umuntu umwe wo muri senere arapfa, hanyuma hariho abantu batatu bo muri senere baciye bafatwa n'umunsi bafunzwe, kumva ko aribo basomvye iyo ntambara mu kuja gutembagaza abantu bari kwipikipiki bariko barirenganira. Muri komine Buhinyuza ku mutumba Nyaruhenge hari itariki 5 z'ukwezi k'umunani, akagwi kugwaruka ruri muri uyu mugambwe nyene senere kihaye guhagarika abantu, kabaka n'amakaranga muntu, kabatuka, gushika naho kihagarikamwe mbere n'umwarimu. Ivyo rero vyarashoboye ku ihumure ryaragarutse, atakindi kintu cononekaye. Hanyuma muri ku gasozi Masasu ni muri komine ya Gasobwe, itariki 14 z'ukwezi k'umunani nejo bundi nk'igihe cy'isaha 12:30 harabaye ubusuma bw'impene, impene imwe muri zirya mashirahamwe agenda aratanga. Hanyuma urongoye intwaro araza arabwira abanyagihugu bo ngaho byari byabereye yuko atabohagarika ivyo kubaga impene kugira babanze bakora amatohoza barondere iyo yibwe, ariko abanywanyi bari muri uwo mugambwe witwa senere baravyanse, baramugumukana gushika naho baca batangura kubagira nico izo mpene. Hanyuma bahejije bahavuye ntibagarukije no ngaho bavuye baduka batangura gukubita n'abantu, hanyuma abo nabo baraheza barivuna, ku buryo habaye abantu bashika kuri 9 bakomeretse ku mpande zose, muri bavuga mu bava muri senere no muri mu mbonerakure. Hanyuma arafatwa n'abantu bashika ku 8 bo muri senere, no munsi bakaba bari mu gasho kugira amatohoza abakorereko baze baheze bishure ivyo vyaha vy'akajagari bateye. Muyinga hari tariki 18 nejo bundi z'ukwezi k'umunani ku musozi bita Mahonda, hari nk'igihe cy'isaha 5 z'ijoro, hari habaye iyugururwa ry'ingoro y'umugambwe senere. Hanyuma ibikorwa vyo kugurura iyo ngoro biheze, abanywanyi bo mugambwe aho gutaha bashimye kuguma muri iyo ngoro, bafise mbere n'intumbero yo kuja kuraraho. Hanyuma niho babwira bati umwe wese natahe iyo yaje ava. Hanyuma bamwe bagomba kuvyanka, ahubwo bacha barasohoka bava muri iyo ngoro, aho ari nko mu gihe hafi cy'isaha 1 y'ijoro, batangura kugira kurundana kwibarabara. Hanyuma baratinda barafata ingingo yo gutaha, aho ni nko hafi masaha 4 y'ijoro, ngo batahe n'amaguru bagenda mu giteranyi ni hafi kilometero bishika kuri 60. Amarero niho bahura n'abantu n'akagwi k'abantu, hanyuma baragwana. Umuntu umwe yarapfuye wo muri uwo mugambwe senere, abashika kuri 4 nabo barakomereka. Kumvuza amatohoza abantu 4 bakaba barafashwe, bakaba bariko baratohozwako, babajijwe ivyo bamaze kuvuga. Ubu baravuga yuko ngo nabo ngo abo ba senere bariko barataha ngo nibo babateye, ngo hamana barivuna, ariko amatohoza ntarahera kugira ngo ingingo ya nyuma ifatwe, hanyuma idosiye zishikirizwe ubutungane. Abafashwe bavyagirizwa bari muri uwo mugambwe nyene baza baramaze gushikirizwa ubutungane, bwaruza mbere bwaramaze no kubacira urubanza. Hariho rero ibindi vyabaye ejo bundi kuba cane, itariki 18 z'ukwezi k'umunani, aho mu Rubirizi muri komine ya Mugina mu ntara ya Cibitoke, hariho ugwaruka avuga ko ruri mu mbonerakure zo mu Rugombo rwariko ruragira imyimenyerezo, hanyuma imwe bita sport mu Gifaransa, rugenda imugina. Niho rero rwaca ruhura no gwaruka go muri mu mugambwe senere. Bo muri senere ruca rurabuza ngo gwaruka bo mbonerakure kubandanya, ngo nibareke kubasanga ngo iwabo. Baca barakubitana hagati yabo,
hanyuma abashika kuri 3 mu mbonerakure barakomeretse, hanyuma 3 muri bo muri senere barafashwe ku mvo z'amatohoza, bakabaza bamaze gushikanwa mu ibohero rikuru. Ikindi cabaye niki cyo mu Ruziba muri komine ya Muha, aho kuri uwo munsi nyene mwijoro ryo kuri wa gatandatu heze hari hategekanijwe kuza kugururwa bukeye ingoro zishika kuri 3 z'umugambwe SNL, imwe yo mu Gisyo, iyindi yo ku Musama n'iyindi yo mu Ruziba. Hariho rero umugwi w'abantu bivuga ko arago barabo muri CNDD-FDD rugwaruka bagiye bagomba kubuza ico gikorwa gushika naho basambuye ingoro imwe muri zo 3 iyo mu Ruziba. Bamaze rero kwisambura, igipolisi cyaciye gikora amatohoza yacu kirafata 3 muri abo bagirizwa gusambura iyo ngoro. Uno munsi bakaba bari mu gasho, mbere bakaza bamaze gushikanwa mu ibohero rikuru, aharabaye n'abantu 2 bakomeretse bukebuke. Ibindi vyavuzwe ni ingoro z'imigambwe ya z'imigambwe z'umugambwe SNL muri zone ya Minago no mu Gatete zasambuwe. Ibi navyo baritwaye, amatohoza ariko arakogwa, azari amaze gushika bakabageze mu butungane, ariko ngaha nta muntu arafatwa. Hanyuma muri rusangi rero ivyo nivyo igipolisi cabonye mu matohoza ku rubuga.